INGOMAG. Madamu Kinigi, murashobora kwidondora? Urakoze. Je nitwa Sylvie Kinigi. Navukiye ku musozi Mugoyi, ni muri komine Mugongomanga, unye yitwa Rwibaga. Abavyeyi banje ni Ntigashiragere basi na Ntirubarutokoreta. Aho rero nshikaniye imyaka 7 naciye ntangura amashuri matoyi kw'ishuri ry'intango école primaire yo mw'Ijenda. Icandanze rero novuga nti muri ayo mashuri mato mato mbukerebutsi mu gukunda kwiga naramenya neza narinciye ubwenge, ariko igikuru ntokwibagira nagomba kugarukako ivyo byose byashobotse ndabikesha abavyeyi. Nukuri novuga yuko nagize amahirwe ndonka abavyeyi ubwenge umenga muri biriya bihe bari bafise novuga nti une vision du développement. Bariyumviriye kudushira mu mashuri agitangura kandi badatoranya ngo hoja mu ishuri umukobwa mambe abahungu ngo abakobwa bareke bitwararike ibikorwa by'imuhira. Twese baradushize mu ishuri. Ikindi nokongera ko camfashije nuko twagize amahirwe turonka abarezi batwitwararika. Iryo shuri ritoyi ryashinzwe n'ababikira b'Ababirigi bita les Sœurs Annonciades, ryari ishuri ry'abigeme. Hariho n'ishuri ry'abahungu mugabo mvuge cane cane ishuri ry'abigeme. Kandi n'abarimu twari dufise ico gihe bari abarimu b'Abarundi. Yego nabo babikira baratwigisha mugabo cane cane mu ishuri twigishwa n'abarimu b'Abarundi bitwararika ubumenyi bw'abana. Baraduhimiriza gushika naho badukubita twagize amakosa, ariko uyu munsi nugukenguruka tubonye ingene bitwararika indero y'abana. Nibyo byantumye rero mbere ndonka n'amanota meza cane. Abavyeyi baranyitwararika bakampimiriza, abarezi baratwitwararika bakaduhimiriza. Kandi n'ikindi nagize ko amahirwe nuko twaba hafi yo kw'ishuri, nkava kw'ishuri ngashika imuhira hakibona. Kandi kiriya gihe ivyigwa wabihereza kw'ishuri ushitse imuhira, ico wakora kwari gukerebuka mu bikorwa by'imuhira tugafasha abavyeyi. Ivyo rero navyo nyene nobikenguruka kuko barabona yuko tufise akamaro imuhira tukagira n'akamaro kw'ishuri. Ubu naho mushobora kutubwira amashuri makuru mwize n'ico cabaranze? Nkuko nababwiye amashuri matoyi nayize mw'Ijenda. Ababikira bashinze ayo mashuri mato mato. Duhejeje amashuri makuru matoyi baciye bongerako amashuri makuru. Mbere novuga yuko twaterereye agacumu k'ubumwe, kuko mu kubaka ayo mashuri makuru twaragize ico tumara. Twarafasha gose aho kuja gukina twebwe baca badutuma kuja gufasha abariko barubaka. Twaragize uruhara runiniya. Ngarutse rero kuvyo nize muri ayo mashuri, igice kuko ari twebwe dusa n'abahatanguye. Jewe nari muri promotion ya 2. Murumva yuko amashuri ni nkuko ari twe twayatanguye. Ntibagize ibice byinshi, batanguriye kuri ico novuga nti humanité générale. Amashuri ashimikiye ku bumenyi bwa byose.
ariko cane cane abo babikira akaba aribo batwigisha bakanarondera n'abarimu iburaya, urumva bari bavyishinze. Ico novuga rero caturanga ni ugukerebuka, bama baduhimiriza gukerebuka, bama baduhimiriza kwiga neza, kandi n'abavyeyi iyo ntashe bakitwararika kuraba amanota natahanye, ntibemere yuko wofinata na gatoyi. Iyo nasubiye inyuma mu manota barantatira. Ikindi novuga ngo coba caraturanze, twari abantu bicishije bugufi, kuko novuga nti ryari ishuri bashize ahantu hakenye. Nico gituma ari nko mu kiruhuko ico twakora ivyigwa wabisiga kw'ishuri, mu buruhuko waheze ugafasha abavyeyi. Kw'ishuri abo barezi baradufasha kugira ngo twuguruke, baradufasha bakadufasha gushinga amashirahamwe yodutuma tugira imigenderanire n'abandi. Ayo mashirahamwe akaba yarashingiye cane cane kubera barababikira, yarashingiye ukwemera, ukugira kungura imigenderanire, gukomeza ubuntu, niko novuga. Ikindi novuga caturanga, kuko abo barezi bacu b'ababikira barashaka kwerekana yuko dufise ico turushije abatagiye mu ishuri. Baraduhimiriza gufasha abantu bato bato, mbere iyo twaronze nk'ikonji bonyene bakategekanya ko tugenda kuraba nk'abantu batishoboye, abantu bashaje batagifise abo batuma, tukabashira udukwi, tukagenda tukabavomera amazi, tukanabagemurira utuntu ababikira bonyene begeranije. Ico rero caradutumye tugira umutima wo gushiranako, ibyo byaradufashije cane. Ikindi nokongera ko muri ayo mashuri ko nababwiye ko nize humanité générale, mugabo mw'ishuri iyo ndabishobora nakunda cane cane, kandi numva mfise ubumenyi busumbije mu biharuro canke mu masiyanse, ariko sinaronse amahirwe y'ukwiga cane cane ibiharuro, kuko twari dufise humanité générale gusa. Ariko navyo nyene ni ibintu nyene nk'ababikira batwigisha, iyo babishaka yuko nja kuvyiga ahandi bari gushobora kumfasha kuja kuvyiga ahandi, mugabo bakagira bati aba bana twirereye baciye ubwenge, bafise indero, twebwe twifuza yuko baba akarorero k'abandi, bagaca rero batugumiza mw'ijenda gushika abariho turonkera urupapuro rw'umutsindo w'amashuri makuru. Murakoze. None ayo mweje kutuganirira ibintu vy'amashirahamwe ababikira bazanye kw'ishure, murabijamwo, mwotubwira nimba ari ikintu vyabamariye? Emwe vyaratugiriye akamaro, kuko vyaragutuma utagira ubwoba bwo gukerebuka, kuja mu association, kuja mu bikorwa utamenyereye, nguje hamwe n'abandi, kunga ubumwe n'abandi. Aho novuga kandi navyo nyene sababikira gusa, nobikesha n'abavyeyi. Ico ntavuze nuko abavyeyi banyibarutse. Papa yari umudandaji, yami Bujumbura, yarabona abantu b'abasirimu. Mama nawe yari umukenyezi akerebutse gushika naho yatwaye urwego rw'ishirahamwe ry'abakenyezi ifebe muri komine Mugongomanga. Ivyo rero na jewe vyarantumye nuguruka, nkabona yuko ari vyiza kuja mu mashirahamwe. Aho rero nabo babikira baratwereka kuja gufashanya. Nahora rero cane cane mu kiruhuko tumaze
nja mw'ishirahamwe ry'abanyeshuri bo mw'ijenda muri regio ya jenda tukiyungunganya tukaganira ivy'amashuri iyo bari, tukaganira ivy'ukuntu twoja turatezanya imbere, kumenyekana, kumenya abandi bana biga ahandi, kumenyekana mu rugero. Twahora rero tugira inama mu buruhuko tukanaringaniza n'ibikorwa vyotuma dukomeza ubumwe muri regio yacu. Hanovuga nti amapièce de théâtre, twahora dutegura amapièce de théâtre kandi nkajamwo na jewe ngakina. Ivyo rero vyaramfashije, hahandi novuga mu kirundi bavuga ati kwerevuka, vyantuma nkerebuka. Murakoze. Ubu naho mushobora kutuganiriza mu amashuri y'amakaminuza. Natanguye amashuri makuru 1967 ndayaheza mu 1972 nca muri kaminuza. Muri kaminuza rero nca niyandikisha mu gisata c'ubutunzi, mu gifaransa bavuga ati ekonomi. Ati mbega wayitoye gute? Aho nkuko nari nababwiye mw'ijenda twari tuvuye mu gisata novuga c'indimi, ariko twari dufise novuga na base mu vyigwa mu bumenyi nka bwose. Vyari vyoroshe rero ko nshobora gukurikira ekonomi canke ngakurikira n'ibindi bisata, ariko natoye igisata ca ekonomi. Ati mu kugitora nahanuje nari mfise musazanje nawe nyene yize kaminuza muri ekonomi, uwo yarampanuye. Nari mfise n'abagenzi n'inshuti bamaze gushika muri kaminuza, batubwira ati ibi bimeze gutya, ibi bimeze gutya. Ndibuka yuko ntarashika muri kaminuza ababikira bahora batubaza ati mbewe uzoshishikara iki muri kaminuza? Hahandi ubajije ababikira ico boguhanura, ugaca bakakubwira ati wewe ko wahora ukunda ibiharuro, wewe ko wahora ukunda amasiyansi, uzogira ivy'ubuforoma canke uzogira ivy'ubuganga canke ivyo bita farumasi, ivyo gukora imiti. Hanyuma rero nk'ivyo onye vyo gukora imiti naravyifuza, ariko abanyeshuri bamaze gutera imbere bakatubwira bati yewe ubwo rwego ruragoye, na cane kutashoboye kwiga scientifique mu mashuri makuru. Niho rero nagira nti reka ngire ivy'ubutunzi. Nivyo rero nize muri kaminuza, kandi rero nkuko nari nababwiye aho ni naho natereye imbere mu byo kuja mu mashirahamwe. Nongera ndiyandikisha mu ishirahamwe ry'abagerere, nongera ndiyandikisha mu ishirahamwe ry'abakenyezi ifebe. Murashaka kutubwira muhejeje kaminuza ico mwaciye mukora? Narangije kaminuza mu 1977, kandi ico gihe nari maze kubaka urugo. Urumva rero nari mfatanije kwiga n'ibikorwa byo mu muryango, kurera abana, kwitwararika iby'urugo. Aho mpereje kaminuza naciye ndondera akazi kugira mfashe umufasha wanje kwitwararika guteza imbere iby'urugo. Aho rero naciye ndondera akazi, ndonka akazi mu banki nkuru y'igihugu. Mu banki nkuru y'igihugu rero banshira mu gisata bita étude statistique. Ni gisata kirimbura ukugene ubutunzi bw'igihugu
bugengwa, ukuntu butera imbere canke bugira ingorane, kandi muri ico gisata ukabirimbura, ukavyiga, ugaheza ugatanga impanuro ku ngingo zofatwa kugira ibigenda neza bitere bija imbere, ibigenda nabi navyo babone kubikosora. Nibaza ko aho ngitangura sinabihashimye cyane, ariko maze kuhamenyera harantumye, narahakunze, naraharonkeye, novuga ndi uburyo bwo kumenyana n'ayandi ma ministeri, no kumenyana n'abo hanze, no kumenyana n'imigenderanire y'abafasha b'abarundi, cane cane ikigega gikuru c'iterambere Fonds monétaire na banki nkuru ifasha ibihugu, banki mondiale, kuko twarakorana ku maporogaramu afasha igihugu, twarakorana ibitari bike. Aho rero novuga nti mu kazi nari nshinzwe niho nateye imbere, ngitangura akazi nabona yuko baturaba co kimwe, urabahungu urabagabo, ko twese mu gihe uciye ubwenge, mu gihe ukora ibikorwa bagushinze neza, urihesha icubahiro, nabo bakagushinga amabanga, bakakwizera. Ariko novuga nti hariho agahaze, sinovuga nti karatubujije gutera imbere, ariko ibyo ari byo byose muri ico gihe karatuma twumva yuko umenga umukenyezi aracafise intambwe nini kugira aronke icubahiro gikwiye. Tugitangura akazi kuko twari muri banki yarafasha abakozi mu kubaha amadeni yo kwiyungunga, uri kurunga amazu canke kugura ibindi bintu bikenerwa mu muryango. Twebwe rero abakenyezi rero ntibashobora kuronka ideni ry'inzu, baratwima ideni ry'inzu. Ako rero karagahaze gakomeye, twaranabiniganiye, mugabo haraciye imyaka n'imyaka bitarahinduka. Ico nico novuga cabaye intambamyi, ariko narahungukiye cane kuko narateye imbere. Burya mu kazi urahigira ibintu utari warigiye mw'ishuri, uraharonkera imigenderanire ikugirira akamaro mu buzima, igutuma utera imbere mu by'ubumenyi, igutuma utera imbere mu buzima. Ikindi novuga coba nkoze ko mu by'akazi nakora, nuko abakoresha nabo nyene baba bitwararika yuko iyo organisme itera imbere, nabo nyene baheza bakaraba abakozi bakerebutse, bakabafasha gutera imbere gusumba. Jewe novuga yuko bamfashije mu kungura ubumenyi. Ni muri banki nkuru y'igihugu naronkeye akaryo kugira novuga maîtrise. Banki yaramfashije ndagira maîtrise par correspondance. Ikindi ca kabiri, banki yaramfashije kumenyana kungura imigenderanire hagati mu gihugu, kuko barantumye kwigisha
muri universite, si apana universite y'u Burundi, muri Institut de Cadre Militaire. Naragiye kwigishayo economie monétaire, nongera barantuma kwigisha finance publique muri ISCO, yari Institut Supérieur de Cadre de l'État. Ivyo rero babikorohereza kuko babona yuko ukerebutse akazi ukora ugakora neza bigashimwa, bakabona yuko witwararika ukigura ako kazi, ukigura ibyo ukora kugira ngo ubone yuko kuko ubumenyi bwawe nawe wabwunguye na cyane cyane wabukoresheje kugira uteze imbere iryo shirahamwe rigukoresha. Muri 1993 mu kwezi kw'indwi ubaye umushikiranganje wa mbere w'umupfasoni mu Burundi, kandi wari muri prona muri reta na nyene icubahiro Ndadaye Melchior umufrodebu. Vyaje gute? Mwamenyanye gute na nyene icubahiro Melchior Ndadaye? Yabagomye iki? Mwakoranye gute? Urakoze kuri ico kibazo. Yego nivyo nagenywe kuba umushikiranganje wa mbere itariki 10 z'ukwezi kw'indwi muri 1993 na Prezida Melchior Ndadaye bari bahejeje kumwimika, nawe acarangena kuba umushikiranganje wa mbere. Uti vyaje gute? Kandi wari muri prona, Ndadaye nawe yari mu mugambwe Frodebu. Ego najewe vyarantangaje aho yantumako ngo tubonane, nkagenda nkitaba umubonano mbwa atarashiraho leta, nagira ngo ampamagaye kugira ndamuganirira ivyerekeye ibikorwa nakora, byari ibikorwa bihambaye kuko nakurikirana iprograma ikomeye mu by'ubutunzi ndumuhanuzi w'umushikiranganje wa mbere ico gihe yari Sibomana Adriano ku kuntwaro ya Prezida Buyoya. Rero nja numva ahubwo aho kumbaza ivyo ambwiye yuko anyizigira kandi yifuza yuko nomufasha mu mabanga aheruka kuronka atowe n'abanyagihugu. Hanyuma rero ndamubwira nti gukorera igihugu, mugabo sinarinzi ibyagira no gukorera igihugu ntaramenya ibyagira anshinge. Acambwira ati ego nifuza yuko mumfasha mukambera umushikiranganje wa mbere. Naratangaye cyane kubera iki ibyo muhejeje kumbaza. Nari umuprona, twari duhezeze gutsindwa, kandi nari naragiye mu baje imbere mu kwiyamamaza ku giti c'umushinga ntahe Buyoya. Ubwo nyene sindi umufrodebu, kandi rero nkaba ndi umukenyezi. Emwe ndamubwira ibyo byose, acambwira ati ahubwo ibyo nibyo byantumye ndakugomwa. Ati birimwo mu byantumye ndakugomwa. Ati suko tutari mu mugambi umwe, ndazi ubukerebutsi bwawe, naho tutakorana hafi na hafi mu gihugu uraboneka kubera ibikorwa ukora. Narakubonye mu muhari w'abakenyezi, ndabona kukerebutse. Nanje abakenyezi bari mu bambere bampaye amajwi, ndifuza kubereka ko nabakengurukiye. Nico cambere rero nifuza gutora umukenyezi aciye ubwenge, umukenyezi amaze kumenyekana kandi akerebutse. Ikindi ahereje kumbwira ibyo ndiyumvira ntewe ibi bintu je ndumva yuko bizohava bindemera. Sinzi yuko mwabigiye inama n'abahora bantwara ko boba barabiguhanuye ko.
kuko ndumva yuko umenga ni ibintu biremereye atewe sinarinze kubahanuza ariko jewe nje nifuza gukorera igihugu kandi ngifuza kurondera ababimfashamwo ntaravye yuko bavuye mu mugambwe Frodebu ariko ndabye cyane cyane ubukerebutsi bafise ndumva yuko rero anyizigeye mugabo ndamubwira nti murampa umwanya mbanze niyumvire kuko acarampa umwanya uti rero byaje gute ibikuru ndabikubwiye uti yoba yabagomwiki ikintu biragoye kwishura ico kibazo mugabo ikintu novuga gihambaye nibikorwa nakora jewe nababwiye yuko muri ico gihe nari umuhanuzi w'umushikiranganje wa mbere mu bikorwa vyerekeye iprogaramu yo guteza imbere ubutunzi bw'igihugu programme d'ajustement structurel nayo yari programme ihambaye ishigikiwe n'ikigega gikuru Fonds Monétaire International ishigikiwe ni banki nkuru yo mu makungu banki mondiale ishigikiwe eka n'abafasha bakomakomeye b'igihugu mu by'ubutunzi abo rero twarakoranye neza gushikaho mu kigega gikuru Fonds Monétaire Uburundi bwayagwa nk'igihugu kikora neza amaprograma kandi kibona yuko kiriko kirogoroka mu ngorane zo kugenga ubutunzi cyari gifise ico rero nibaza yuko ari cyo cyane coba caramutumye antora mu bandi kuko hariho abakenyezi baciye ubwenge yego mu mugambwe wa Frodebu ngira abakenyezi benshi bari bamaze gutera imbere biza amashuri bamaze gutera imbere mu by'akazi mugabo yari gushora ntiyari kubura ubundi yari yogena nibyo nibajije yuko byamutumye ampitamwo mu bandi uti mwakoranye gute nkuko mubizi amabanga nashinzwe mu kwezi kw'indwi twakoranye ni nkuko twakoranye amezi atarenga 3 kuko yagandaguwe itariki 21 ukwezi kw'icumi ibyo twari tumaze gukorana twari twabikoranye neza kubwiwe yari yaranambwiye tugitangura gukorana tewe ndazi yuko naguhaye igikorwa kiremereye kuko abo muzogikorana benshi ntabuzi benshi ntaho mwari bwakorane kandi ntakubesha n'abantu bagoye ariko nkaba maze kubona ibyo ukora nta numwe mubinganya muri bo ahubwo niwe uzobahanura ahubwo niwe uzobafasha bakazokugora bakazogutera intambamyi nukuri kose ndakugenye kugira leta yandi ishobora akazi ironga ico yereka abanyagihugu ishobore kugira kunguko jewe tuzobifashanya kandi uko yabivuze niko yabigenjeje iyo hagize umushikiranganje antera ingorane iyo hagize umushikiranganje mbona yuko ariko arambera intambamye mu byo tugomba gukora yaraheza akamfasha akamusubiza hasi cyane iyo turi mu nama shikiranganje akabumvisha igihambaye kwari ukugira ngo leta yiwe ishikire ico yiyemeje ishikire ingorane z'abanyagihugu ifashe kogorora Uburundi nibyo novuga kuri ibyo bibazo itariki 21 za gitugutu muri 1993 ibara riraguye umukuru w'igihugu arafashwe mu nyuma aragandagurwa co kimwe na bamwe bamufasha kurongora igihugu mu gihugu hagati ubwicanyi butagira izina bushingiye ku moko butangura nka nyamugigima wewe niwe wari usigaye uri ndongozi ya mbere wavyifashemo gute yego
nkuko mubivuze itariki 21 z'ukwezi kwa Gitugutu muri 1993 akagwi k'abasirikare karagandaguye umukuru w'igihugu n'umukuru w'inama nshingamateka n'icegera ciwe mbere n'abashikiranganji bakomakomeye. Hanyuma bagomba guhirika ubutegetsi kuko n'intwaro yo hagati mu gihugu na leta baciye batwigizayo, ariko ibyo bica bivyura akaga mu gihugu. Ibyo bigenze gutyo abanyagihugu baravuye hasi, cyane cyane abahurikiye mu migambwe itandukanye barabiyamiriza. Abarundi b'umutima nk'abasenyeri, abikorera utwabo, eka abakuru barava hasi barabiyamiriza, mbere n'amakungu arabiyamiriza. Babonye bibabanya amazi baca bararondera ingene bosubiza ubutegetsi intwaro zavuye mu matora. Bigenze gutyo rero, urumva rero ko nacijewe kubera na leta natwara, twaciye tugerageza kwiyegeranya kuko bamwe bari barahunze, abandi nabo baja kwinyegeza bari barahahamutse, ariko vyihuta twariyegeranije turaraba ingene inzira twofata n'ingene twokwisunga abanyagihugu b'umutima, na cane cane abo mu ntware yo hagati, abakuru b'igisirikare bakituyoboka kugira badufashe guhagarika ubwicanyi bwabaye ndanse, dushobore gufasha kugarukana umutekano n'amahoro, dufashe abanyagihugu bari mu kangaratete, eka dushobore no gufubana iteka abari bahasize ubuzima. Ibyo ntibyari byoroshe, mugabo twaragiye n'inama nshingamateka, twarateye akamo intwaro yo hagati, twarateye akamo abakuru b'igisirikare, koko baragerageza barava hasi, henshi birashoboka, harasubira buke umutekano uragaruka. Turaja inama rero n'iyo nama nshingamateka, tukaja inama tugakoranya intwaro yo hagati, tugakoranya n'abandi bashinzwe abafise amabanga atandukanye muri leta, abikorera utwabo, bari mu mashirahamwe nka Ekereziya Gatolika, kugira ngo turabe ingene twofashanya kugarukana abanyagihugu mu mutekano, dufasha abanyagihugu bagaruke mu ngo zabo. Yego ntivyari byoroshe, ariko twarakoze uko tubishobora, kandi abo twateye akamo baradufashije. Twarateye akamo n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU, turatera akamo n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, nabo nyene baraturungikira abadufasha. Igikorwa cyo gusubiza umutekano mu gihugu kiradufasha, turagerageza turafashanya buke ntibyari byoroshe, kuko abari bashamiranye byaragoye yuko basubiza imitima hasi, abari bamaze gusanzara kugira bagaruke mu ngo zabo ntibyari ibintu bitoroshe, kuko babona bati abakuye ibigwanisho mu nzu, abasirikare baje kuduhoyahoya, bahakama ubwoba igihe kitari gito. Ariko ico ni igikorwa leta itari kwishoboza, aho abarundi bose baviriye hasi, buke byarashobotse. Ikindi gikorwa cari kigoye kwari gusubiza intwaro mu kibanza, inzego nkuru, urwego rw'umukuru w'igihugu, urwego rw'umukuru w'inama nshingamateka. Abagize inama nshingamateka bo barakoranye, barasubira baritorera
ubatwara. Ariko igikorwa cyo gusubiza urwego rw'umukuru w'igihugu mu kibanza nico catugoye bukeyi, mugabo naco nyene ahari inama ahari inama hama Imana, twaragiye inama turacicarira, twarakoranije imigambwe mikuru yemewe na leta, turafata turicara turiyumvira inzira twofata, turateba turashika ku ngingo nkuru baremeza yuko umukuru w'igihugu yotangwa n'umugambwe wari watsinze amategeko, kuko barabona yuko bidashoboka ko dusubira kugira amatora. Hanyuma turemeza kandi yuko yotorwa n'inama nshingamateka, kuko ari rwo rwego twabona rwoserukira abanyagihugu. Ibyo rero twarabifashijwemwo nabo nababwiye, inama nshingamateka, ikigega c'ubumwe bwa Afrika n'inama mpuzamakungu ONU baradufashije mu kuduha impanuro, mu kuja barahanura bamwe kugira babagondora batabishaka. Eka byose birateba biraja mu buryo, turateba rero turashika ku masezerano yasinyiwe Kigobe, amasezerano yo kugira dusubize inzego mu kibanza. Ivyo byaradufashe amezi 3, itariki 5 mu kwezi kwa kabiri muri 1994, umukuru w'igihugu mushasha Ntaryamira Cypriano niho rero yimikwa. Urumva rero ibyo leta ntiyari kubyishoboza, twabifashijwemwo n'abarundi benshi b'umutima, twabifashijwemwo n'amakungu, abagenzi baravuye hasi, kandi turabishima. N'ubu unye mboneyeho akaryo ko kubakengurukira abo bose badufashe mu mugongo, abo bose twateye akamo bakatwitaba, abo bose berekanye yuko amahoro mu Burundi abonetse, igihugu kikogoroka, bose baraheza bagahimbagwa. Mu kibano bababona gute? Canke n'abandi bakenyezi nyene umufasha wanyu we yababona gute? Nta ntambanye mwohanura iki abandi bakenyezi n'abigeme bariko bararuka? Mu kibano batubona gute? Sinzi ko mugombye kuvuga ibihugu bibanyi. Ingorane zashikiye Burundi zega abarundi, zega n'abagenzi. Ibihugu bibanyi byari byarahimbawe ingene amatora yagenze mu mahoro. Igihugu c'u Burundi cari ceretse akarorero ibihugu bibanyi. Yego nabo nyene barateye akama bariyamamaza, inkozi z'ikibi zahiritse ubutegetsi. Uti abakenyezi muri kiriya gihe nta bakenyezi benshi bari bwaje habona, nta mashirahamwe y'abakenyezi novuga, ndetse ayari yegamiye ifebe yari yegamiye umugambwe iprona, aho naho ari umugambwe iprona wavuye hasi koko ukadushigikira. Abakenyezi rero baragize kirumara mu ngo barimwo aho baherereye. Abakenyezi bafashije abanyagihugu, baravuganzwe. Ku mukenyezi ahari aragerageza kubera kugira umutima wa kivyeyi. Ikindi kibazo warumbagira ati nico umufasha wanje. Muri kiriya gihe nagiye muri politiki, umufasha wanje yari yaratashe, yari yitabye Imana, nari nsigaye n'umupfakazi. Ariko no kubwira yuko tukiri kumwe ntarashika muri ayo mabanga makuru ngikora muri banki nkuru canke
nkiri umuhanuzi mu kigega c'umushikiranganji wa mbere, umufasha wanje yarambereye kirumara bimwe by'akarorero, yaramfasha ibikorwa byose akitwara nkabona yuko yitwararika yuko notera imbere aho ntarakahambera, akaraba abana cyangwa iyo nkeneye kuja nko mu nama akanshikanayo iyo ntafise ikinyunguruza. Aho rero ni hahandi ubona yuko mu rugo ibiteje imbere umukenyezi biba biteje imbere n'umufasha wiwe, biba biteje imbere urugo rwose, biba biteje imbere umuryango. Iteka rihawe umukenyezi riba rihawe umufasha wiwe, riba rihawe umuryango. Ico nico novuga uti no akajambo noshikiriza abandi bakenyezi. Iyo bavuze umukenyezi umenga bavuze umugore umwigeme yubatse, ariko abakenyezi mu bwinshi n'umukobwa atarubaka, yego n'umugore amaze kubaka ugwiwe. Iyo abakenyezi bamaze kuja mu rugo n'abavyeyi, ikintu umuntu abahanura novuga ni nabyo bama bitwararitse, ni ugutanga indero imwe ku bana, kwereka abana yuko bose bafise agaciro. Ubu noneho vyaragaragaye, abigeme baratera imbere, baraja mu mashuri bakerekana, bakabakirumara mu miryango yabo. Ubu rero abakenyezi bose aho bari, umukenyezi yoba atarajijuka mu guhindero imwe abana, ngira ngo yoba ari mparurwa. Ariko mu majambo make, umukenyezi n'umuvyeyi arigura abana, arigura urugo, n'ibintu bizwi na cane cane mu Burundi. Agakenyera umukanda akemera gusonza kugira abone yuko abana biwe bateye imbere. Ikindi nokongera ko cane cane mu bamaze kwiga uyu munsi, ntawovuga ati ndahimirije amashuri, kuko ubu unye mbere abakenyezi barasumba n'abahungu mu mashuri. Abigeme basigaye biga cane kandi baraciye ubwenge, kandi baramaze kubona yuko ubuntu bwihabwa, baramaze kubona yuko umuvyeyi yego yaragufashije arakurera, yaratubise umukanda aragushira mu mashuri. Leta irakora uko ishoboye kugira abana bige, ariko baramaze kubona yuko uruhara runini rubega, bariga bakamenya, bagaca ubwenge. Ubu unye hariho n'uburyo bwinshi bwotuma abantu baca ubwenge, abakenyezi baca ubwenge bagatera imbere. Ubu unye baramaze kubona yuko bafise uruhara mu ntwaro. Ico nokongera kuko benshi mu mashirahamwe bama babihimiriza, nuko umukenyezi atotinya kuja habona, yoja no muri politike akiga imigambi yoteza imbere igihugu kandi akayishimangira, akaja no mu matora akitoza. Unye n'ibintu bigaragara ko abakenyezi berevutse, ariko tera muja imbere, ndabaremesheje ngo ubuntu burihabwa. Ubu unye abakenyezi bamaze kubakira iyo nzira, bagatera baja imbere, nibabaremeshe. N'ikindi rero ndemesheje n'amashirahamwe. Amashirahamwe ngo ubugirigiri bugira babiri, niko bavuga mu Kirundi. Ikintu kigiwe inama n'abantu benshi kiraguma, gishigikiwe n'abantu benshi, kija kure. Iyo uri mwishirahamwe uraronka n'abandi bagufasha guteza imbere ivyiyumviro vyawe. Iha abagenzi sayo mashirahamwe gusa, rondera unye hari ubwenge bwinshi.
hari ama internet, hari hari ibintu byinshi bifasha gukomeza ubugenzi, kurondera ubwenge, kurahura ubwenge hanze. Ibyo byose mukabikoresha kuko birahari. Ibyo byose mubikoreshe bibatume mutera imbere, ejo nawe wenyene uronka akaryo mwigeme ugera ahantu uramutswa igihugu. Mbega ntimubona yuko ubu mu makungu, mu bihugu byinshi abakenyezi basigaye nabo nyene bitoza, no mu Burundi turondere gushika kuri urwo rwego, turondere kubona yuko umukenyezi yoba umukuru w'igihugu akakiramutswa, kikogoroka mbere akabera umuvyeyi abarundi. Murakoze.